Ndishwa n'Imana Samley usanzwe uhagarariye no mugwa Hansange Sport muhejeje gutsinda bitoroshe uno mugwi wa team Garehimbaza. Urukino rw'uno munsi mwarubonye gute muri rusange? Urukino rwari rumeze neza naho akavura kaguye wari umuhezagiro kandi nkaba mboneye n'akaryo ko gushima team Mbaza kubona yashoboye kwemera yuko dukinana urukino rw'uno munsi. Mbega urukino rwari rwakinwe mu yihe ntumbero? Urukino rwari rwakinwe mu ntumbero yo twese kugira ngo dushobore n'abavukanyi twashaka kugira ngo uno munsi duhure dushobore gukina uru rukino rwacu twese basaza n'abagenzi biwacu twarabasaje kugira ngo dushobore gukina urukino rwacu. Nego mbega n'urukino rwa nyuma mugiye gukina rwa kivandimwe canke hari yindi migwi mugiye gukina ya Bujumbura canke mu gihugu hagati kambere no muri kano karere ka East Africa? Mu isanzwe ingene twe twabiteguye timu ya Sange twashaka dutangurire kwaza ku bagenzi biwacu bari ngaha hafi, hanyuma ubukurikira tuzosaba n'indi ekipe yo mu Kamenge twamaze kwitegura kugira ngo tubandanye urukino rwa kivandimwe. Byaboroheye gukinira ko no musozero terre synthétique kuri stade? Jatubera gato kubera bamwe basanzwe ari bashasha mugabo twagerageje n'akavura kaguye barumezagera. Murayitsinze ekipe ya Garehimbaza ariko hari ico mwayishinze? Asanze n'abagenzi bacu naho twabasinze bibiri ntaco gira ubundi munsi zosura kandi niba twabwira gashamu zosura kandi tubasabe match tusagandukira mukakira match kurikira mukabatsinda bibiri muratekanye urukino rwa gatatu ugira mu batsinde kandi ego twabonye bamwe mu bakinyi hari abitwaye neza hariho n'abagifise n'abongo ziki mbega n'iki mugiye gukora ubwire urukino kurikira tubone urukino gusumbirizwa. Mu bisanzwe ubumvira ni intango mu bisanzwe barabibonye yuko tuzokira amantrenema menshi kugira ngo dushobore kurushibiza aha kine neza birushiriza. Dushimire cyane. Merci beaucoup.